koze nyene cubahiro umutambukanyi wa nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu aje kuganuka avuye mu gihugu c'Ubuhindi aho yari yitavye inama igira 10 itegurwa n'ishirahamwe Merck Foundation. Iyo nama rero yari igamije hanini kurabira hamwe ibintu bibiri. Icambere kwari kurabira hamwe kugene abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bariko bararangura ibikorwa bitandukanye basanzwe bakorana n'iryo shirahamwe Merck Foundation mu bihugu vyabo. Ikigira kabiri kandi bariko bararabira hamwe kugene bo bandanya bashigikira abigeme kugira ngo bige kandi ndetse n'abahungu, hanyuma kandi bakarabira hamwe ukuntu bo bandanya bagwaniriza hamwe amabi afatiye ku gitsina, bakarabira hamwe kandi n'ingene boshishikara kugwanya ingwara y'igisukari, kugwanya ingwara ya kanseri hamwe n'ibindi. Dr. Rasha Kaleji rero arongoye Merck Foundation mu ijambo ryiwe yarakeje abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu muri rusangi ko basanze nka bose bariko bararangura ivyo bikorwa neza, cyane cyane ibikorwa bifatiye ku guteza imbere igisata c'amagara y'abantu, igikorwa gifatiye ku guteza imbere igisata c'indero hamwe ndetse n'igisata co guteza imbere abakenyezi kugira ngo bashobore kwitunganiriza imigambi kandi ibateze imbere. Muri rusangi rero Merck Foundation iramaze gukora ibikorwa bishimishije na cyane cyane mu guha akaryo abaganga baja kunonosora ivyigwa na cyane cyane rero gushika ubu Merck Foundation ikaba imaze guha akaryo abaganga bashika 1700 bamaze kuja kwiga kunonosora kuvura ingwara zifatiye nko kuvura ubugumba, ingwara zifatiye ingwara za diabete, ingwara za kansere n'izindi. Muri abo rero 1700 abashika 54 akaba ari abarundi. Umutambukanyi wa nyene cubahiro mukuru w'igihugu rero muri iyo nama yarakeje ishiramwe Merck Foundation ku bikorwa bariko barakora narijya obaganga usanga bariko barakora ibikorwa byinshi mu bihugu vyabo. Musanzwe mubizi ko nyene cubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arongoye ishirahamwe Bonne Action mugira neza, iryo naryo rikaba risanzwe rifise ibitaro mu Kibimba. Hanyuma ivyo bitaro rero nivyo vya mbere vyatanguje bifise igisata gisanzwe kifasha imiryango ifise ikibazo c'ubugumba. Rero mu baganga bakora muri ico gisata harimo abahawe ubumenyi na Merck Foundation. Hanyuma kandi abo baganga n'abaganga bahinga kandi nabo nyene kandi bari bitavye iyo nama. Ico no babwira rero muri abo baganga bamwe hariho nabize banonose bijanye no kuvura ingwara ya diabete, twovuga nk'uwitwa Sudi Nduwimana asanzwe afise ibitaro mu Buyenzi bivura ingwara y'igisukari kandi abantu benshi basigaye bitura ivyo bitaro. Kandi twovuga na Dr. Gilbert Nibitanga nawe nyene afise ivuriro risanzwe rifasha afise ikibazo c'ubugumba. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rero yarashimiye abarongoye Merck Foundation, anasaba kandi ko n'abandi baganga boronka akaryo ko kuja kunonosora ivyigwa vyabo na cane cane bijanye no kuvura ingwara zo mu mutwe. Ni mu gihe hari ivuriro Ingozi yegamiye Fondation Bonne Action mugira neza risanzwe rivura izo ndwara. Koba akaryo rero keza kugira ngo abaganga banonosore ivyo vyigwa kugira ngo bafashe abantu bashobora kubitura. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kandi muri iyo nama yaraberetse ko ariko kivi mu gushigikira abigeme eka ndetse n'abahungu kugira ngo bashobore kwiga neza. Murabizi ko yama yagendeye abanyeshure abasanze ku mashure abaha ivyigwa byo kugira ngo bashobore gutegura kazoza, bitware neza, birinde ibiyayuramutwe, akaba kandi biri mu bikorwa akora anezererewe. Yaranaberetse kandi ko yita ikibazo cuko abakenyezi bitunganiriza imigambi kugira ngo umukenyezi akore yiteze imbere. Muri make rero abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu baraho baramukeje ndetse n'abarongoye Merck Foundation barakeje nyene cubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kubwira n'ubukerebutsi ariko arakorana ivyo bikorwa ku neza y'abene gihugu. Abarongoye ndetse Merck Foundation bakaba
baranamwemereye ko bazobandanya bamushigikira.